Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza ngaha kuri imbonesha kure. Turi ku munsi wa gatanu n'amakuru yacu ya mbere kuri iyi tariki 9 Kigarama mwaka w'2022. Amakuru rero araza kwibanda ku ngingo zigiye zitandukanye. Aho uri hose ndaguhaye ikaze abadukurikira bari mu Burundi, mu ntara zitandukanye, abadukurikira bari mu bihugu bibanye nga muri Afrika y'ubuseruko, bari ku bindi bice by'umugabane wa Afrika no yindi migabane ya kure. Ndabakengurukiye cyane kandi ndabahaye kaze muri aya makuru agezweho. Turaza kugaruka ku nkuru nziza, inkuru rero iramutswe ivugwa dore ko bimenyesha amakuru no kumbuga ngurukana bumenyi benshi babandanya kuyivuga ko inama nshinga amateka ku muzi w'ejo ku wa kane ku itariki y'umunani Kigarama yize irongera iremeza ku bice 100% integuro y'itegeko rigenga abakozi n'akazi. Muri iyo nteguro rero umushikiranganje w'abakozi n'akazi Deore Usingwa Mihigo yasiguye ko ije gukura ko busumbasumbane bw'imishahara. Hari inkuru nziza rero turaza kubabwira ariko bigendanye n'ibisata bigiye bitandukanye. Hari mu gisata c'ubuvuzi, mu gisata c'indero, mu gisata c'umutekano, byose turaza kubigaruka ko ndetse n'abandi bakora ubuzi bugiye butandukanye. Ibirabana n'imishahara muri aya makuru muraza kubimenya ku buryo burambuye. Byinshi rero byashikirijwe muri iyo nteguro y'ubwirizwa yoba yaremejwe n'abashinga amateka 100%. Mukaza rero kubikurikira muri aya amakuru. Ni inkuru rero udakwiye gucikwa. Muyandi makuru muza gukurikira ku buryo burambuye. Mu ntara ya Ruyigi abantu baturuka mu Rwanda bariko barahagarikwa. Rero bari bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bisanze bakikujwe n'abapolisi benshi muri quartier ya Sanzo mu Gasanda ni mu gisagara ca Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi kwa 26 Munyonyo guheze. Kubwo babibonye rero bashikiriza amakuru mashasha kuri ivyo vyabaye. Cyo ngusaba rero nuko ufyonda kuri subscribe canke sabone utari wafyondako kugira ngo haya makuru dushikiriza imisi yose ntagucike. Wibuke kandi unabisangize bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza imisi yose. Ndabahaye kazi. Dutangurire ku ngingo ya mbere. Inama nshinga amateka yize irongera iremeza ku bice 100% integuro y'itegeko rigenga abakozi n'akazi. Muri iyo nteguro umushikiranganje w'abakozi n'akazi Deore Usengwa Mihigo yasiguye kije gukura ko ubusumbasumbane bw'imishahara. Iryo tegeko rigenga abakozi ba leta bose rirerekana ko abafise akazi kamwe n'indangabumenyi imwe bazoronka umushahara umwe, bitandukanye n'ingene vyari bimeze. Kukijanye n'abari mu gisata c'ubuvuzi nabo nyene bazogengwa n'iryo tegeko rigenga abakozi bose ba leta. Uburusho nabwo buzogumaho ariko bukazotangwa hisunzwe nico umwe wese ajejwe mu gisata akoreramo hamwe n'ingorane bahura mu bisata bitandukanye boba barimwo. Kuja mu karuhuko k'izabukuru ni ku myaka 60 kandi biraba ibisata byose, ariko hagize ibisata bikenerwamwo abakozi gusumba ibindi. Tegeko ritegekanya iyongezwa ry'imyaka iri hagati y'umwe n'imyaka 5 nayo nene rikazokwigwa mu ntumbero yo kubandanya bategura bashobora gusubirira mu kukuruke akazi ntigahagarare. Iyo nteguro y'ibwirizwa rigenga abakozi ba leta umushikiranganje yasiguye ko atari kumanura abasumvya umushahara abandi kugira ngo banganye n'abari ku mushahara wabo wo hasi, ahubwo hari mu ntumbero kunganya no kwirinda ingorane ziva kuri ubwo busumbasumbane bw'imishahara. Gusa rero kuri iyo ngingo hari abakukuru ko mu gisirikare buba baraganiriye n'iki inyamakuru Yaga. Hari wagize ati turarindira ko ingingo yongereza agahemba bakukurutse baronka ija mu ngiro. Hari watanze ntaye rero afise imyaka 46 akaba ari umukukurukiye mu gipolisi yabanje kuba umusoda guhera mu 1995 yakorera ico gihe mu ntara ya Bururi. Nyuma yaho aja gukorera mu Ruyigi ari umujandarme. Mu mwaka wa 2005 yarinjijwe mu gipolisi gicasha c'u Burundi ndetse yabaye mu polisi gushika mu mwaka wa 2021 aho yakukuruka. Uwaronswa agahembo k'abakukurutse na INSS kangana n'ibihumbi 63 buri kwezi, nubwo ari make cyane. Ku ruhande rwiwe avuga ko atari make ugereranije nayo abandi bari inyuma yiwe baronswa, ari n'abaronka ibihumbi 30 canke 35 by'amarundi.
bavuze ko barindiriye ko ingingo y'iyongerezwa ry'agahembo abakukurutse baronka ija mu ngiro, hakuronka ibihumbi 63 bakaronswa ibihumbi 150, ayo ari nayo yarasanzwe ahembwa akiri umukozi wa leta. Uwo rero yatashinze intahe akaba yayaze ivyo yisunze itegeko bwirizwa nomero 100/156 ryo kuwa 16 Munyonyo mwaka 2022 tunganye kungene bakukurutse mu kazi ka leta bagiye gushigikirwa. Bimwe biri muri iryo tegeko bwirizwa nuko wakukurutse ari mu nzego z'umutekano azoronswa intererano yo mu zabukuru ingana n'umushahara wiwe wa nyuma urwije imyaka yagiye araterera muri IN. Makuru avugwa cyane mu gisata c'umutekano mu ntara ya Ruyigi ni buseruko bw'u Burundi. Abantu baturuka mu Rwanda bisanze bakikujwe n'abapolisi benshi makaritsiye ya Sanzu na Gasanda mu gisagara ca Ruyigi ni kuwa 26 Munyonyo guheze. Kubwa babibonye rero abantu 10 barahagaritse bajanwa gufungirwa muri komisariya ya gipolisi c'intara, bane muri abo ntibararekurwa. Nyaserwa Mukwaya, Kariste Rusangana, Faustin Nkurunziza na Robert Munyentwari baracafunzwe n'igipolisi co mu Ruyigi. Abavukiye rero banakurira mu Ruyigi mu bwoko bw'abatutsi bose bamuka ku bavyeyi baturuka mu Rwanda bavuye muri ico gihugu mu mwaka w'1959 mu gihe c'intambara hagati y'abanyarwanda ku ntwaro y'umukuru w'igihugu Kayibanda. Bize amashuri yabo mu Burundi, bamwe mbere bari mu karuhuko k'izabukuru. Ni nka Robert Munyentwari, muganga bitungwa, hari mu zabukuru arwaye indwara zidakira ku bw'amasoko yacu. Busitani wa komine Ruyigi Antoinette Mugara asigura ati abo bantu n'abanyamahanga batagira impapuro zibemerera kuba mu Burundi. Ico gikorwa co guhagarika abanyamahanga batagira ibibaranga caraye kibaye mu bice byinshi by'igihugu c'u Burundi, ni nako yasiguye. Imiryango rero yabo bafunzwe isaba irekurwa ryabo kuko ivyo bagirizwa idafashwe. Nayo rero mu ntara ya Rumonge abajejwe intwaro babiri boba barafunzwe, harimwo umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Rumonge ajejwe ubutunzi n'intwaro hamwe na musitanteri wa komine Buyengero. Baraya rero mwibohero bakaba bafungiye mwibohero kuri ryo muri iyo ntara bagirizwa kuba baranyuruje ibikoresho bigenewe kubakwa amashure. Hafi igihe c'isaha 11 z'umuhingamo Gratien Nduwayo musitanteri wa komine Buyengero hamwe na Sagituwitwaye bashikanwa mwibohero rikuru rya Murembwe babanje kumvirizwa n'umushikiriza manza kizigenza sentare isubiramwe imanza ya Bururi umunsi wose. Kubwa amasoko yacu yo mu Rumonge, abo babiri bajejwe intwaro bakurikiranwa kwinyuruzwa ry'amabati n'isima byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu byo kubaka amashure. Kubw'isoko mu ntwaro ritashatse ko amazina amenyekana, ibikoresho bitari bike byatowe kwa sebukwe w'uwo musitanteri wa komine Buyengero ku mutumba Rukinga muri komine n'intara ya Rumonge. Kwa Pascal Ntukamazina hatowe imifuko 112 y'isima n'amabati 50, niko iryo soko nyene ritomora. Nyuma yo guhagarikwa, Pascal Ntukamazina yaciye avuga ko ari musitanteri wa Buyengero akaba n'umukwe wiwe yashize iyo sima n'amabati iwe. Uri musitanteri yumvirijwe n'ubushikiriza manza kizigenza wa Bururi ni musitanteri wa komine Bugarama, nawe nyene yabajijwe kwinyuruzwa ry'ibikoresho byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu byari bigeneye kubaka amashure. Masoko mu butungana akabavuga ko yashoboye kwerekana ko cabuze mwikoreshwa ry'ivyo bikoresho byashikirijwe komine mu masoko yegereye iyo dosiye. Abandi bajejwe intwaro bahava bumvirizwa kuri uyu wa kane mu gitondo, niho vyabaye muri urwo rubanza anye. Tukiri muri iyo ntara ya Rumonge na Bururi, biziga bine vyoba vyaratowe mu kiringo kidashika indwi zitatu. Ibiziga bine rero vyatowe mu ndwi zidashika zitatu muri iyo ntara zibiri zo mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi. Nyagihugu rero bahatowe ivyo biziga barafise amakenga, bakaba basaba n'abajejwe intwaro n'igipolisi kugira ico babivuze ko. Ikiziga rero catowe vuba ni c'umwana w'umuhungu imyaka 12 yatowe ku munsi wa kabiri kivugo c'uburovyi kiri mu gisagara ca Rumonge. Bazerukira intwaro ku rwego rwo hasi barahanyarukiye kugira ngo babone ivyabaye. Abo bajejwe intwaro babwiye ababa ku nkengera y'uwo mweha w'uburovyi ko ico kiziga ari c'uwasomye nturi ariko aroga mu kiyaga Tanganyika. Izo nsiguro rero ntizitanyuze bamwe mu banyagihugu basaba ko amatohoza yimbitse yategerezwa gukorwa imbere yo gushikiriza icishe uwo muhungu.
ikiziga c'uwo muhungu rero caciye kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro vy'intara. Ikindi kiziga c'umukenyezi taramenyekanye caratowe hafi y'isoko ya zone Kizuka. Babonye ikiziga bemeza ko yishwe ari uko zamuremye. Biboneka ko yoba yarasambanijwe bunyamaswa. Bamusambanije bo baciye bamucumita igiti mu gihimba ciwe cirondoka hari ku wa 30 Munyonyo uheze mu ntara ya Bururi. Ihana Rubibe na Rumonge ikiziga c'umugabo naco caratowe hafi y'uruzi Murembwe mu kumucamu ku mutumba na komine Songa hari ku wa 5 Kigarama. Uwishwe rero yari aboshwe akaba ari aboheye kwibuye rinini cane. Nagihugu baba hafi yako kabande barabimenyesheje intwaro yaciye iza kumuhamba. Abanyagihugu rero bakuru mu mutumba bemeza ko uwishwe yoba ari imvukira yo ku mutumba Gatsinda muri komine Buyengero mu ntara ya Rumonge. Muri iyo komine nyene ya Songa ikiziga c'uwundi yitwa Julien caratowe ku mutumba Rubanda wo ku wa 20 Munyonyo uheze. Umisi rero yari umufundi w'amaradiyo ku bw'amasoko yaho nyene. Yari amaze imisi 3 yabozwe irengero mbere y'itorwa ry'ikiziga ciwe. Nagihugu rero bavuga ko musitanteri wa komine Songa yaciye ategeka ko ahambwa nyuma y'inama y'umutekano yakoranye n'abanyagihugu muri ako gace. Abanyagihugu rero barajwe inshinga n'itorwa ry'ibiziga ku mitumba babako basaba amatohoza yimbitse kugira ngo hamenyekane uburyo abo bantu boba barishwemo. Banywanyi bacu bakengurukiye cyane ku bw'aya makuru mukurikiye, kaza no kubandanya gushikiriza ndi mubandanye kuri umunsi wa 5 mwiza cyane.